Yes, tugaruke mu gisagara ca nyumbani, mu gisagara ca Rumonge, mu ikomine nziza, ikomine ibereye. Oui, hariko havugwa maki. Yes, twende. Yes, nyumbani sasa ni mu gihe biguma bigaragara yuko abaririmbyi bo mu gisagara ca Rumonge ndetse abaririmbyi bo mu ntara ya Burunga babandanya kugaragaza ubumwe bwabo mu kuja hamwe mu gusohora indirimbo. Uvyibuke neza yuko haragiheze imyaka abantu bakunda kandi baryohewe n'indirimbo yaririmbwe n'abaririmbyi benshi yitwa Rumonge Kwetu, yaririmbwe n'abaririmbyi benshi bo mu gisagara ca Rumonge. Uvyibuke yuko na ndimu canke na jewe naronse amahigwe yo kuja muri song yitwa Twisanzure, indirimbo yarimwo abaririmbyi benshi ndetse nayo nyene yo mu gisagara ca Rumonge. Ndazi ko n'umuhanga kuvuga yuko je ntazi kuririmba, muragenda mwumvirize indani muri yo song Twisanzure uzokumvamwo Mr Ndimu nk'umumenyesha makuru nari natumiwe nanje kugira nikore mu gahogo. Kwa nini sasa imisi yose ndabavuga abaririmbyi gusa na mimi sijicane najicana na mimi okay. Ariko wibuke yuko tumaze no kugaragara, tumaze no kubona indirimbo y'abaririmbyi bo ngaho mu karere ka Karonda, abaririmbye Karonda Kwetu Pazuri. Yes, ubibuke yuko haraheze imisi yes ndakuvugirije indirimbo y'abasaza bo ngaho ku Mutambara, kandi ni nyinshi zimaze gusohoka zivugaho ku Mutambara, ku mutumba Mutambara. Wewe okay, cette fois-ci rero haje tuje n'indi shusho abaririmbyi bahariya ku Mayengo haya ngani mu Kigwena. wewe okay, urenganye Gatete basi twende kule za kule. Urenganye Gatete ukachukata karosi, urenganye Karonda ke unapita kule. Okay, za ku Mayengo rero abaririmbyi bahajya ku Mayengo bati nitwoguma natwe inyuma, reka tuje hamwe dukore song. Abano basaza rero bakaba baherutse gushira ku mugaragaro indirimbo yabo bise Mayengo tera imbere. Mayengo ni Mayengo aho ku Mayengo ni Mayengo oya reka yes, ati Mayengo tera imbere. Abaririmbyi bagiye hamwe bo ngaho ku Mayengo, ni kuvuga yuko zise song yaririmbwe n'abaririmbyi basanzwe ari imvukira yo ngaho ku Mayengo, peu importe kuko harimo n'abaririmbyi bari hanze y'igihugu. Yes, baronse amahigwe yo gukorokezamwo ijwi. Ati Mayengo tera imbere, hariya ku Mayengo hatera imbere, habe amatara, yes, ikibuga c'indege. Wewe acheni mambo. Ikivugo kirahari. Amotari barahari. Oui, ku Mayengo rero ati Mayengo tera imbere, indirimbo yagiye ku mugaragaro haraheze deja 10 jours, imisi ibiri ino song igiye ku mugaragaro. Ni indirimbo bigaragara yuko yoba yarafashwe ku mugongo ibice 90% n'umuririmbyi Brighton once again, asanzwe ari imvukira yo ngaho ku Mayengo, hariya nyene uduze kwa muganga hajya kuri centre de santé ukaduga hariya ndahazi reka. Yes, uno musaza rero akaba atuye mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Nino ndirimbo Mayengo tera imbere ikaba iri ku rubuga rwiwe rwa channel ya YouTube Official Audio, bien sûr que oui. Awana ujanja kutengeneza video ikaba imaze kumvirizwa no kurabwa n'abantu barenga 196. Cette fois-ci uravyumva yuko wewe na jewe n'abandi tuje gushikikira abi wacu ku Mayengo, kuko nimba ndimu navukiye mu gisagara ca Rumonge. Oui, ntuhave wumvuga ko navukiye i Bururi canke Buyengero, oya navukiye hanyene mu gisagara ca Rumonge. We mutoto wa mujini acene mambo. Yes, bisaba rero yuko ndabasaba namwe yuko twese tuje ku rubuga rwa channel ya YouTube tubashigikire abanyahariya abanyamayengo. Okay, nuko rero yes, ati Mayengo tera imbere, amakuru ariko aravugwa ngo hariya ku Mayengo. Ndo hivyo tena, let's go.